ndabibabwira si bose nubinywa bizokwereka. Nababwiye ko niyahuye Yesu arangirira neza. Iyo ntaye murayizi sinoyivuga kubera umwanya mbona. Mana yacu yabwa icubahiro. Hama rero muri iyo myaka yose maze guhera mu kwezi kwa gatandatu niho nabanye na mama. Haruwa kuva mvuka nabanye na mama mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka uheze. Ubwo bandi birirwa barira ngo ntibabonye ibitangaza, je nabonye ibitangaza. Rero nico gituma abantu bakunda gukurikirana ikiganiro Inzira y'Agakiza ku radio. Ndakunda kwigisha ibintu bya karande cyane kubera yuko uvuga amakuru yaho yageze atandukanye n'uvuga amakuru yaho yumvise. Nibitandukanye. Wavyumvise n'uwabigezemwo biratandukanye. Turi kumwe? Hari umuntu nzambwira ngo urumva ngo Yesu ngo ndamurimwo ngo nta kizonkurikirana. Wapi? Icyazanye Yesu nukuduha ubugingo butazoshira. Acara tubwira ngo tugire ubwenge nk'abana b'inzoka, kandi abazogira umwete wo kurondera nibo bashobora kuzobona ubwo bwami. Bisaba ko tugira umwete wo kurondera. Karande rero gukizwa no kubohoka biratandukanye. Abantu bose barakijijwe, dutandukaniye mu kubohoka. Ntabyo wumvise? Nyigangiriza umuntu muri ko mubwire ngo bohoka mu izina rya Yesu. Rero ijambo mfise uno munsi rivuga ngo Imana igiye kudukura ko abarozi ibateza ibisazi. Hari abantu bakora ibyaha kubera imbaraga z'abarozi. Ibi mbuze wabyumvise nabyo wumvise. Kandi ibi bintu ntabwo ndakuri jewe sinkurindira ngo ufashwa. Sinkwinginga sinarose unyinginga. Nta uwo mwanya nawo mfise. Sinkubwira ngo nufashwe kubera ko jewe navuye muhira nafashijwe. Kandi umugabo w'abagabo nkorana nawe ni umugabo yihagije, ni umugabo abishoboye, ni umugabo abishoboye, ni umugabo abishoboye. Udateye haleluya abamarayika barayitera. Udateye haleluya hari abandi barimo baravuga ngo uruwera uruwera. Wari kuba wabyumvise ntibagomba kubikwigisha ibyo, ugomba kubyiyumvamo ukamuzamurira icyubahiro. Haleluya. Uyu mugabo rero arahava ndangiza none ugiye muri ibyo sinugiye ngo ndahava ukomeza ariko turahari sindahava yagiye muri ibyo. Rero reka mbabwire ibi bintu by'Imana nta bwenge bwishushiramwo, nta n'ubuhinga ushiramwo, nta n'ibyo kuvuga ngo uvuka kwa nakushiramwo. Ibi bintu bisaba ko wemera ugahagarara, ikagukatisha ugakata, ikakuduza ukaduga, ikwicaritsa ukicara, yakuryamika ukaryama. Ibi bintu nuvuga ngo sindyama uraza kwanga kuryama usange kuryama ariho byari biri. Ibi bintu nuvuga ngo nuhagarara uraza kwanga guhagarara usange guhagarara ariho wari guhurira na Yesu. Tera haleluya. Muzamura amaboko pinzayo gumizayo yagumizeyo yagumizeyo yagumizeyo. Hari abandi yacinze bidakunda, hari abandi bidakunda ko bayaduza yamanyaguritse, ariko wowe niba ari muzima yazamuriye iriya Mana irabishoboye. Zamura haleluya. Tera haleluya. Nyiganza umuntu mwicaranye umubwire ngo ntusamaze. Munyiganza umubwire ngo ntusamaze. Nagenda babwira ngo kubohoka ntabwo ari muri nyabwinshi, kubohoka ntabwo ari kuzamukira mu bantu benshi, kubohoka ni jewe. Wari kumunyiganza ukamubwira ngo kubohoka ni jewe. Ibi ntabwo bisaba senge wawe, ntabwo bisaba muyomba wawe, nta muntu n'umwe bisaba. Ni wowe nyene ugomba kubyinjiramo ukumva bikurimwo. Nubyizera ibi bintu Yesu araza kubikora. Aya majambo nde kukubwira Yesu haleluya. Mperutse kwakira umudamu araho ambwira ngo amaze umwaka atabyara. Ariko umwaka kutabyara ibyo ni ibintu avuze ni wowe naho nagusengera ntabwo ibyo byo ari bitangaza. Mwaka umwe ndanamubwira ni ubona umugabo wawe atihanganiye umwaka umwe camuvana siwe warahombesheje. Umwaka umwe umugabo niyihangana akakurya ngo uri ngomba ku mwaka umwe.
bwira umuntu muri kumwe ati ku mwaka umwe ni sawa. Mwaka umwe kwera mugize mariage ukaba utarabyara ugacuza kwiguragura abakozi Imana ngo bagusenge umwe. Hari naho Yesu wosanga ari ibintu ari karategura muri wewe kugira ngo abanza gukomeze kugira ngo nuyitwara suvyare nk'umuheburayo. None umwaka umwe basi itanu basi wopfuma kuvuga ati reka ndindire. None dufite abana yaba Imana yaturindiriza nka Sara nta muntu yoba gisenga. Kandi agereka ndababwiza ukuri, mwari muzi yuko Sara atarongoye ku yo myaka 18 irikira gutera ubwoba. Bwira umuntu muri kumwe ngo yarongoye yakuze. Ntabwo yarongoye ku myaka 20 guteye ubwoba, ntabwo yarongoye kuri yo myaka 30. Kwera ku muntu muri kumwe ngo ubwo Sara yarose umugabo nanjye nzomubona. Ntabyo rega nta nuko ari naho muri mwatashe naba Yehova twateranye nibo bonyene badafashwa. Nibura mu Yehova sinkurindira nitwazananye. Ndakurindire turi kumwe. Mwaramutse. Hariya barahari. Murahari hariya. Tugire gutya. Tugiye rero mu ijambo kwa rukuramukanya. Ndabira umuntu mu maso mumbarize ati witwa nde? Murabe mu maso yeba bantu ntuze murahari canke mwatashe. None abantu banga kurabana turi mu isi nitugera mu ejo nuzava musunura. Je nigeze kumva umuntu ngo nakandamwanga umwanyira mwishengera atari ni wawe ari ryo kwa data. Ubwo Yesu yoguha hiwawe wokunda bangahe? Nubona umuntu yankana hana atarahi wiwe Imana nimuhahiwe bizoba bigoranye. Nubona umuntu acegwa ari umupangayi Imana nimuhinzu ntazosubira gusenga. Umupangayi agacegwa mana ibyo ndabibonye mwino myaka. Umupangayi hacegwa gusenga Yesu we. Umupangayi ugasanga nyene uraje jewe nzindura kare ngabanza ngayibwira ni Imana gupanga birababaje ntabyo munapanze agire gutya nanjye ndapanze mpagaze hano umuntu apanze nta amezi abandi ateba twe ntateba abandi badapanze ateba twege nateba. Je nifite n'umugabo mpangiye Imana muhezagira nta mvuruga murundi ngwandugirize ko ari kitariki arayizi mu mutwe ntacegwa. Hasigaye nk'iminsi 3 abanyandikiye ngo mbega nta kintu barababwira arabizi ariko nta mvuruga. Nta muntu atabura defini yafise nawe hari yufise ko mutwenze. Katuvuge Yesu. Yesu araryoshe. Niwe wenyene nabonye akuraho ibikomere ku muntu akamuhera ijambo aho yariburiye akamwambikira aho yamburiwe akamukomeza. Niwe wenyene nabonye abantu barahinduka. Nabonye abantu baguhinduka mwaragendanye. Mbona abantu baguhinduka mwaragoranwe. Mbona abantu baguhinduka mufitanye amasezerano. Ariko icyo nkundira uyu mugabo Yesu we Yesu ni umugabo nabonye nubwo waba wavundagaye nubwo waba wahenutse we waragaruka akakubwira ngo ngwino humu. Niwe wenyene nabonye tera haleluya n'umugabo. Nakugira akantu naziragira ubwenge ko bimeze tuze tugirana mwibanga sha uzundaba sibyo DJ sukubiti no batamenya ibyacu na abantu baragoye ubonye mukubitiye akantu tumenya ko ari ibintu byagoranye. Mutere haleluya dusome ijambo ry'Imana ribonekana mu gitabo Yesaya 44. Ni ijambo rimwe sinza kubatevya ndagomba gusenga mpanurire mu ijambo kandi nkuzaniye ubuhanuzi ubwakire mu izina. Ntabwo nza guhanura byinshi kuko abandi babihanuye. Ibintu by'ubuhanuzi bisaba kubyizera nibisaba ko biba byinshi. Bashobora guhanurira uwo mwicaranye akaba atabyakira ukamutanga ukabyakira. Niko bimeze nico ndabikundira. Ntabwo ndindira ngo barinde gutitira vuze ngo nubyakira utarabyakira agenda byakira. Bajya abantu bamaze imisi mu bababwira ngurumva ngo harabakoze Imana ngo bavuga ngo cakira. Ewe nawe kera bacambara hariya muri mukubita umwice barabwigisha bujya butumwa bwo gucakira. Ni Imana yabahinduriye ubuzima bahindura inyigisho. Ni Imana yabahinduriye ubuzima bahindura inyigisho. Ubundi reka ndababwiza ukuri nanjye ndi umuhanuzi. Nta muhanuzi ashonje ahanura neza.
udashonje hanura neza. niba badakubwira ngo urapfuye, mbonye ugize isanganya, mbonye uhuye n'ibitero, ariko umuhanuzi yavuye muhira yariye atanze aradahagarara ngango aze kuraba Olivier muhe ku maturo, arahanura. kandi reka ndababwiza ukuri umuhanuzi adashonje ntaheza guhanura ngo abwire abantu ngo mpa amafaranga. Oya, umuhanuzi adashonje nabwira abantu ngo shira ngaha, wapi? Uyo ni umuhanuzi adashonje. ariko umuhanuzi ushonje arababwira ngo mwafashijwe, ngo niba mwafashijwe ngo rero ngo umuntu wese ngo azanire aki ngaho, ubundi azana amatelefone ngaho, yarangiza agacabwira Olivier ngo tugabure. Naho umenga ni parasera bari bagiye kudandaza, naho umenga namagaburanyama. abo bahanuzi nabo urabona, ati wabonye batanze angahe? Bayatanze iwawe. rero nagenda babwiza ukuri, nigeze gusonza, nigeze gucena. nari mfite madamu, tugira mariage turakena, madamu agwara imyaka 7. nayeza kuvuga ubutumwa ndangije nkabwira umuntu ni uraza kumpa 5,000 nze kurya. nari nararushe, ariko Yesu yanyiciye umwaka ugira gucya. icyaha ntari bwakore cyari cyo kuvuga ngo Imana irambwiye ngo mpa amahera. Imana warakoze kundi ndi uwo mwaka. Imana irambwiye ngo komejeje kugusengera zana ya mafaranga. Oya, yarabindinze. ariko mpagaza nkabona bafure yabuze, ndiko ndayitoza, njya numva ibintu by'ibidodosi bica bimanuka, kubera ko nubatse mu ngoro kwande kwa data, kubera ko nta muntu numwe yabivye mu ngoro ya data yabuze umugisha. uyu mugabo niwe nabonye wenyene, niwe wenyene nabonye ahemba neza atarenganya, niwe wenyene nabonye. reka ndababwire, mu ngoro y'Imana ikintu cyose ukoze kirishura. uteye haleluya baravyishura, ufashijwe baravyishura, wanezerewe baravyishura. niyo washavuye nawe usanga hari abadayimoni baje kugira ngo bakwishure ibihwanye n'ibyo wakoze. kubera ko abantu bashavura baba bafitaniye amasezerano n'uwabatumye ati nimuje kunezerwa, kubera ko umuntu atanezerwa bafite ibibazo suko bimeze. ariko niho twaje tutambaye aratwambikira, niho twaje twagwaye aradukiza, niho twaje dushonje atwambura inzara. mu maso y'Imana niho abagwaye batabarirwa, mu maso y'Imana niho twakuriwe hagasuzuguro. iyo tuhageze twaje turarira, dusohoka dutwenga. niho honyene niwe nabonye ashobora kukwambura, akagukura kubuhoma, akagukura ku ruvugo, akagukura ko amarira warize wari warasevye, akagukura ko byose, akakomorora, akaguhera ijambo. niwe wenyene nabonye abantu bagutaya gutera, niwe wenyene nabonye abantu bakwibagiye, we wakwibuka akaguhera ijambo aho wibagiriwe tera. abantu bafite inshuti, umuntu arakubwira ngo nzinanye na naka, hari igihe telefone uzomurondera ukamubura, ariko uyu mugabo ntabaho kipe. niwe wenyene nabonye aguhera ijambo aho wariburiye. mitegereje isi nibikorerwamo, yuzuye mwamarira ngwarana. kanihute turasoma Yesaya 44 murongo 25 haravuga ngo indagu z'abanyabinyoma ndazihindura ubusa, abapfumu nkabateza ibisazi. ntabyo wumvise? nari mvuze ngo indagu z'abanyabinyoma Imana zihinduye ubusa. aba bantu barahari canke batashe, nabarakora canke n'abayehova. ukabura umuyehova atera haleluya ya indi yonye y'abayehova, ariko nimba wumva kuri muri Yesu neza, nimba wumva ko wahageze atari bya bindi baje bakwinginga bagusunika bakuzana utabishaka, ukaba waje ubishaka, atera haleluya. Imana Bibiliya yarivuze ngo Imana irakwambuye abanyabinyoma bave ku buzima bwawe.
nyiganza umuntu umwe canke babiri umubwire ngo Imana igukuye ko abanyabinyoma, Imana iragukuye ko abanyabinyoma. Wavyumvise uhanurira umuntu umwe, hanura. Ntabwo je ngomba guhanura je nyene, nawe hanura. Hanurira umuntu umwe canke babiri umubwire ngo Imana ikwambura abanyabinyoma. Abanyabinyoma batuma utagera kure, abanyabinyoma batuma hari ahantu udashika, abanyabinyoma baguca intege. Ambura Imana ikwimure amande y'abanyabinyoma. Imana igushiraho yakuvuzeho, Imana igushikane ku isezerano ryawe, ikwambura abanyabinyoma. Tera haleluya. Imana iguhe ku mafaranga nyina wanje. Imana ntabwo yakora ikosa ryo guha ikintu umuntu adashoboye gutanga. Byo ntabyikora, nutanga impuzu zo guha impuzu. Ndashaka umuntu ari ngaha afashwe, amfashe dufashanye ahanure. Ubundi umvize ndakubwire, abanyabwenge baravuga ngo, cyangwa abahinga ba Bibiliya baravuga ngo umuntu ahagaze ngaha aba afise 50, namwe muri ngaho inyuma muba mufite 50. Zana izo 50%, nanjye nzane 50%. Turagomba gukorera Yesu ku buryo n'abantu bose babyumva ko tuhari. Wari kuba wabyumvise wari guhanurira umuntu umwe cyangwa babiri ukamubwira ngo Imana ikwambura abanyabinyoma. Abagutuburiye, abakubwiye bakuriye utwawe, abakumazeho utwawe ni abanyabinyoma. Abakubwiye ibidashika ni abanyabinyoma, abakubwiye ibidakunda ni abanyabinyoma. Uyu munsi data yamanutse ngo abakwambure ntabakwambure. Abantu Yesu yambuye abanyabinyoma. Tera haleluya. Kokera bashekerebo, robo sekerebo, zangaraba, zamura amaboko yawe utinzayo. Umunyabinyoma arakubuza proje zawe. Umunyabinyoma atuma hari ahantu utagera. Umunyabinyoma atuma urongorwa n'umugabo utari kujako. Umunyabinyoma atuma ukora akazi utari gukora. Ariko narimvuze ngo Yesu akwambura umunyabinyoma. Mana narimvuze pastor, Imana ikwambura abanyabinyoma. Abanyabinyoma bakubwira ngo muri kumwe mutari kumwe, abanyabinyoma bavuga ngo murajana mutari kumwe. Imana ikwambura abantu muri kumwe mutari kumwe. Tekere boza robo sete kiraba. Narimvuze ngo Imana ikwambura abanyabinyoma. Obaseke 2025 Imana ikwambura abantu bose baguhenze. Imana ikuzanira umuntu w'akamaro, Imana ikuzanira mugenzi w'akamaro, Imana ikuzanira inshuti y'akamaro. Tera haleluya. Mbiriza, kunanirwa muri mite ya mbere ntibisobanurwa kunanirwa. Ushobora kunanirwa muri mite ya mbere, muri mite ya kabiri ukabishobora. Umva abakinyi hari igihe batera bagahusha, muri mite ya kabiri kikinjira. Yewe narimbuze. Ntabyo wumvise wari kuba wabyumvise. Watera haleluya. Kunanirwa muri mite ya mbere pastor, kunanirwa muri mite ya mbere ntibisobanurwa kunanirwa. Ushobora kuba warananiwe muri 2024, 2025 bigashoboka. Aho twamenyaniye Yesu we wigeze. Mbaka kabiri murira ku muntu mubwira ngo ni 2025. Umwana umwe yagiye muri alimentation asanga y'umubosi. Nari mvuze ngo umubosi. Uyu mwana yari yitonda. Murira ku muntu mubwira ngo uyu mwaka wige kwitonda. Hanyuma uwo mubosi abona wa mwana amubwira ngo mwana, ndavye ukuntu uciye bugufi, ndagomba ngo ufate amaboko yawe wiyorera imbombo uzitwara uzirye. Umwana aramubwira ngo ndagushimiye. Haleluya. Aravuga ngo ndagushimiye, atariko ayawe maboko niyo manini, niyo yoshobora kuyora byinshi. Amaboko yawe anyorere. Kora ku muntu umwe canke babiri umubwira ngo amaboko yawe ni matoya ntiyo bishobora. Munyiganza umubwira ngo amaboko yawe ntiyo bishobora. Haleluya.
cyaravuga ngo ayawe maboko, aya maboko ya Yesu akuyorere ni yari manini, akuyorere ni yazi kuyora, akuyorere ni yazi kubizana, akuyorere abizane. Aya ni amaboko azi kubizana, ni amaboko abizana bizane. Uyu mugoroba nabizane, ndabona umugoroba utanguye. Byakire uyu mugoroba. Rebo se tekerebo. Mva ndababwira icyo nkundira Imana. Ishobora kutahaca mu gatondo ikahaca ku mugoroba, ishobora kutahaca mu gatondo ikahaca ku mugoroba. Umviriza, yigeze ibwira abanyisirayeli, irababwira ngo muhumure kubera ko ndabahetse. Abantu bahetswe n'Imana, atera haleluya. Reka ndababwira ibintu bitatu biranga umuntu ahetswe. Icya mbere, umuntu ahetswe urugendo ntirumunanira. haruha humura, urugendo rwawe ntirukurushe, hararuhijiwe n'uguhetse. Mana, aba bantu barahari cyangwa batashe? Narimvuze ngo humura, uruha n'uguhetse. Iby'urugendo ntibiguhangayikishe, iby'urugendo ntibikurushe, iby'urugendo ntibyirwe birakubuza iyuja, kubera ko hararuha uguhetse. Narinda kubwiye ngo hararuha. Mbabwira icya kabiri, haleluya. Iyo uhetswe aho uca ntihakuraba. Nibyo sibyo? Iyo uhetswe aho uca ntihakuraba. Haba mu kinogo wowe rarama, hararuha uguhetse. Haba mu kinogo wowe bararama, uguhetse ni wahangayika. Haba mu masase, haba mu ngwara, haba mu bibazo bimeze gute, genda wiraramiye, harababara. Uguhetse ni wavunika, we ntuvunika. Atera haleluya. Mbiriza icya gatatu, nihute, ni kwihuta cyane gose. Icya gatatu, umuntu ahetswe iby'urugendo ntibimuraba. Ugeze ku mupaka ntibakubaza ibyangombwa, babibaza uguhetse. Hano barahari cyangwa bataki? Narimbuze ngo uguhetse niwe abazwi ibyangombwa. Wiri guhangayikishwa na visa, uguhetse haraza yibaswe. Haleluya. Ngo yugaye ngo ntabantu bajayo. Haheze imyaka 2025 Yesu atanze visa. Impamvu utarajayo, mbariza umuntu muri kumwe ngo uraja gukora yiki? Mumbarize, ushaka muri Canada uja gukora yiki? Barahari cyangwa batashe? Yesu ava ngaha mu isi, visa yagiye ayitanze. Wiri gusengera visa ntibayisengera, kubera ko yaramaze kuyitanga. Igihe nikigera akabona yuko ibyo uja gukorayo bigeze, visa iraza kuboneka, ugende. Ariko ibyo uza gukora bitaraboneka, butekereje, wicara urindire. Twe twicaranye ngaha. Ariko hageze nibashake babe bapfunze, baraza kuvuga ngo dukeneye abakozi bava muri Afrika, basanga ari we ukenewe kugenda. Ikibazo ntabwo ari visa, ikibazo ntabwo ari urugendo, ahubwo banza umenye uhetse urugendo uwo ari we. Numara kumenya uhetse urugendo uwo ari we, mukorere byose, umubwire ngo ibindi byo kwirirwa wirigurira. Mana wavuze ngo tuzoja, none yarabivuze, urayipfuguruza. Wavuze yuko tuzova ngaha tukajya, yarabivuze. Rero tekereza. Kandi ababwiza ukuri, kuza ngaha ngo dusenge cyane ntabwo ari byo biza gutanga amafaranga. Nubwo baguhanuriye ngo amafaranga araje, kwakira ngo amena ntabwo ari byo bizana amafaranga. Ahubwo ikizana amafaranga ni ukugenda gukora. Murahari cyangwa mwatashe? Kurumba imisozi yose warayimaze, uri gusengera umugabo. Ntabwo abagabo baba ku misozi, ntabwo baba ku misozi, ntabwo abagabo baba ku misozi.
wewe no kwambara biracyakugoye, no kurya biracyakugoye, urakeneye umugabo. Ubundi umugabo naza uramwakirira hehe? Uramwakiriza iki? Warondeye amafaranga ugashaka amafaranga. Umva ndababwira ikintu tugomba gusengera. Tugomba kubwira Imana ikatugirira ubuntu. Imana itugiriye ubuntu, ubuntu buduha abantu bakaduha ivyo twari ko turasengera. Nukenera muri Canada, Imana iguhuze n'umuntu ari muri Canada. Yosefu nakeneye utwara prison. Reka ndababwiza ukuri, Yosefu agenda kwa Potifari, byarumvikana yuko amasezerano agiye gusohora, kubera ko Potifari n'utwara ingabo kandi ari muri presidence. Haleluya. Ntabwo utwara ingabo kuja muri presidence yorinda kubisaba ejo. N'ubunyana yandikiye perezida aramubwira ngo kumva z'umutekano, reka ndamwakire, ashobora kubagira ambwira iby'umutekano. Mwigeze mumva utwara ingabo asaba audience? Sabwe? None umuboyi wo kwa Potifari perezida aramuzi? Murahari cyangwa mwatashe? Umuboyi wo kwa Potifari perezida aramuzi. Wowe wishakira kuja muri presidence, mbariza umuntu muri kumwe ngo usanga yonde. Mumbariza usangayo. Ngurumva ngo Imana yarantumye ngo ntuma ngo kuja guhanurira perezida. We uramuhanurira muhuriye? Ntabwo ibwami bagukeneye, ahubwo wowe ni ukeneye ibwami. Ntabyo muri kumva. Ibwami wowe ntibagukeneye. Pastor, ibwami ntabwo bankeneye, ahubwo nije ndahakeneye. Ntabyo wumvise? Ibwami jewe ntabwo bankeneye, kubera ki ibwami ibintu byose barabifise n'abantu barahari, ahubwo jewe ni jewe nkeneye ibwami. Wari kunyinginga nkakubwira icyo gushikana ibwami. Haleluya. Noneho Yosefu bamujyana muri prison, ajya kugoregwayo kandi yibitsemo amasezerano Imana yamuvuzeho. Dufite abantu umubagiye ati wavuganye n'Imana, arakubwira ngo yarambwiye ibi, imbwira. Ariko ibi bintu byose yakubwiye nta na kimwe kirasohora kweli. Murahari mutere haleluya. Yosefu nawe yari afise inzozi, yari yarazivukanye arazikurana, abwira bene wabo baramudandaza, ariko inzozi zari zarase gusohora. Kubera ko zitarasohora, hari kirere atarahura naco. Ndagomba ngo uyu munsi Imana iguhuze n'ikirere gifite ibintu byawe. Imana iguhuze n'ikirere gifise umugabane wawe. Haleluya. Yosefu gupfungwa wari umugambi w'Imana. Ushobora kugwara kubera umugambi w'Imana. Mudamu umwe yarigeze kunsanga ku biro, ndiko ndamwakira, ambwira ati yari mu ngenzi. Arambwira ati n'umugabo yantanye inda, simfite n'ingene nzoronka ingene nguri impuzu z'abana. Ndangije ndamubwira ntumva uko Imana imbwiye, genda mu bitaro niho inyishu yawe iri. Nta nuko yateye. Haleluya. Ze pastor, Imana ikubwiye ko noza kwishurirwa mu bitaro, nafite umuntu aza kunyishura. Ibi ni byabaye aracahari uwo mudamu. Ndamubwira rero yabimbwiye nubihindure. Ntubihindure, yabimbwiye ja mu bitaro. Avuye ngaha tuvanye inyuma y'amasaha 3 atangura kujugumira ngo bamujane muri Rwakarede, afatwa na malaria. Basanga malaria, uraza umuntu afite imbanye malaria bacamushamo serum. Ngo yandikira umuntu ko ari mu bitaro, abamuzaniye 50,000. Mbariza umuntu muri kumwe ngo amafaranga ari karaza ntari karaza. None aziriye mu bitaro, impunzu zose yarondera bazimusanza mu bitaro, abyarira mu bitaro, arimo serumu. Ibyo yarondera byose babimusanzayo, bamuyomba wiwe baramwibuka. Reka ndababwiza ukuri, yambwiye ngo narose impuzu nigeze ndonka kubana navyaye. Arangije araza aransaba imbabazi. Ubuhanuzi bwose hari gihe butakunezera. Yabivuze waciye ngaho bahanuye ngo agiye gupfa, atangwa gutera imigeri. Ahaca abana kama ni baba lisema. Ibi nibyo twasengeye imyaka yose turondera amagari tugendera ko, wowe urarirongo karihusha. Ndirire ngo abana bakuru ubundi bakuze kwera wewe. Abana bo ngaha mu bategetsi birirwa bapfa kandi batabuze imiti bagoye bakabajana muri Kenya bagapfirayo. We nawe uraje ngangurindira abana bakure, undi wosanga ari wewe unabazibiye. Uzi yuko hari abantu babayeho neza, abavyeyi babo batakihari kandi bari bahari, bari bagowe. Samwakira ubuhanuzi bwose ushimira Imana.
amaviza ntabwo twese twoyaronka n'ukuri kw'Imana. Imana niyo kwemera kudukura muri iki gihugu yaturemeyemo twese tugende. Hari abazonda bapfa batakivuyemo, bazogumana inzozi zo kurira indege barinde bapfa bavuga ngo nari nkirindire ko nzoyurira, ariko ubugombe bw'Imana. Mana ishimwe. Noneho Yosefu ngo agere muri prison asenga Imana. Imana ikora igitangaza gikomeye. Imana izana abantu bavuye muri Imana imuzaniye abantu bavuye muri presidence bajya gupfungirwaho Yosefu agize gute. Ukeneye abavuye muri presidence baza bakakubwira amakuru yo muri presidence kugira ngo nugerayo utazosanga utwaye ibishati birebareba kandi atavyo bacanayo. Utazosanga ubundi reka ndababwiza ukuri, uri kumwe n'umutegetsi kirazira kugumuvuga, ahubwo uraceceka wakavuga ukishura ibyo avuze. Ariko uratanga urumva ngo nari navutse ngo mwaka uyu n'uyu ngo hanyuma ngo Yesu ngo ampagakiza ngo kandi ngo nderetswe ngo kandi ndabonye ngo kandi ndumvise. Ntabwo abakuru ntabwo bisaba kuguma wumva, ntabwo bisaba kuguma wumva, ahubwo bisaba kuguma uraba gusa, ukaza wumviriza uraba utavuga. Nuguma uvuga abakuru bagufata nk'umunyenzara. Uziko ari umuntu wakira mu nzu yawe ukamenga niwe nyene inzu. Haleluya kandi haleluya. Yosefu yarakeneye abantu bava ibwami bakamubwira amakuru y'ibwami. Imana imuzaniye abagabo babiri bavuye ibwami. Hanyuma mu ijoro Yosefu arabakira. Ngo amare kubakira Imana ibashyiramo inzozi. Bararota barababwira ngo ngahari umugabo yitwa Karosi. Hanyuma baragenda baramubwira mba ndababwire Yosefu yari amaze imyaka myinshi arota. Ashobora kuba yari afise n'inzozi z'ibwami, ashobora kuba yari afite n'amayerekwa y'ibwami, ariko yari yarabuze umushikanayo. Ntabyo wumvise ibyo navuze ntubimbaze. Twabuze abadushikanayo. Mambu no munsi natebye nuko nari narose umuntu aza kunzana n'imodoka. Naguma niyemera ntindaza kwiza. Iyo aba nta modoka narose iza kunzana nagenda gutonda hakiri kare nkabandaza. Baza kumbwira amakuru ko madamu yavyaye namaze gushikino, ariko kubera ko nari nzi ko ari umuntu anzana naguma mbaza muganga ati mbona bimeze gute, uwo manka mukorako, uwo manka muraba kubera iki hari unzana. Ukeneye ukubwira ubwa amakuru y'ahantu ugiye. Haleluya. Ngo arangize arabarotorera, ngo agere kubarotorera abona umwe nagenda ntiyo mwibuka. Aramubwira ati wewe ari kuzopfa muri izi nzozi wabonye, wewe uzopfa. Iyo agenda ari babiri umwe ntiyari kuvuga. Ahubwo ngo ndabye umutima wawe we ntiwumvugira ibwami, ahubwo izo nzozi ziravuga ngo wowe bazokwica, ariko wowe ndabye umutima wawe uzonyibagira ariko uzongera unyibuke. Hari abantu bakwibagira batakwibagiye, iyo hagize akantu bakakwibuka. Imana ikwibutsa bakwibagiye mu izina rya Yesu. Yosefu ngo basobanurire ya makuru, bose bava mu gasho barataha bagenda ibwami baramwibagira. Ngo bamare kumwibagira wa wundi yahanurira ko apfa arapfa. Ngo bari ku maziko Yosefu aravuga tuzi ko ari umugabo ari muri prison yari yatubwiye aya makuru, biba bigeze ngaho. Imana iguha abagenda bakuvuga birakenewe. Imana iguha abantu bakuvuga neza. Ingorane dufise tuvuza abatuvuga neza. Imana iguhereza abakuvuga neza. Oh haleluya haleluya haleluya. Imana iguhereza nkora ku muntu umwe cyangwa babiri. Ndumva ngiye kurangiza. Kora ku muntu umwe cyangwa babiri mubwira ngo Imana iguhereza abantu bagenda barakuvuga neza. Imana igwapfakire bose tekera. Dufite abantu mba pastor, dufise abantu bahora bavuga ivyatunaniye batavuga ivyo twashoboye. Aba bantu tugendana nabo tubana nabo bama bavuga intege nkezi wacu, ariko hari n'ivyo twashoboye. Imana iguhereza abavuga ivyo washoboye. Imana kwambura abavuga ivyo wananiwe, iguhereza abavuga ivyo washoboye. Zamura haleluya nimba wacu. Imana iguhereza abavuga ivyo washoboye. Uzi kuba
kubana n'umugabo atigera avuga ko watetse neza, kubana n'umugabo atigera avuga ko waberewe, kubana n'umugabo atigera avuga ko usa neza. Ayasa marushwa. Imana iduhereza abantu bamenye ibyo twashoboye, batama bavuga ibyo twananiwe. Oh, haleluya! Zamura haleluya nimba wabyumvise. Umva zamura aya maboko, numvise Imana ngo ukuboko kwayo kugira kugukoreko. Zamura aya maboko kwayo kugukoreko. Ayawe niyo bishobora, ariko ay'Imana arabishobora. Bosete rabashekerebo. Niko numva Imana, ntabwo uno munsi ndaza guhanura, ahubwo ndanje nkwigishe mu ijambo bihuriremwo. Ndashaka mu ijambo bize guhurira namwe, bice bifataniramwo. Nibifataniramwo bice bisohora bya bindi byatumye udatera imbere, bishoke bivemwo, ibyazibiye bivemwo, bivemwo. Hari ibintu bitembagaye kubera Yesu, kubera Yesu. Abantu bari bazi ngo ugiye guhenuka, basanga uhagaze. Bari bazi ngo birarangiye, basange Yesu yagukomeje. Hanyuma ngo umwami agira inzozi, azana abanyabwenge, na wa mugabo yari arimo yibagira Yosefu. Aramubwira ngo aya makuru yo kuyamenya nitwe yashobora, ariko reka ngo bwira amakuru umwami. Hari umugabo ari muri prison, nanjye niwe yasobanuriye kugira ngo ngaruke ngaha, niwe yari yabyeretse. Farao aravuga ngo genda mumunzanire. Nagenda kubwira ngo Imana mu kugutabara izocisha ku mwasi wawe, amenye ko ari Imana. Kurura ifilime ya Yosefu, umurabe yicaye mu gasho. Mu gasho nta muntu atwenga. Raba yicaye mu gasho, sinzi ngene yari yicaye. Raba yicaye nkuko. Oya nawe ni wifate nkuko wumva. Oya ndashaka wiyumvire bya bindi umazemo iminsi. Cyadeni utabona n'umuntu n'umwe yori kwishurira. Urahari canke watasha. Urabe ya myaka wasenga bakwiba. Ubu nawe ubugeze ku mugambi bikaba byarase. Noneho ufata iyo filime uyiyumvire. Kaza wumva hari imodoka ziba zirajya. Muzi imodoka bundika ndababwiza ukuri. Nukuri kw'Imana nta modoka nzi. Mugaje woma kunyonga muri presidence no bishobora. Nta modoka nzi. Mugoma kunyonga muri presidence no bishobora. None hari ambuto yaje bihari. Wowe ufata kuri fire gusa ati bandi bose baca bakavaho. Uzubona abantu bose biterera inyuma, abandi bapfamwo. Papa Fovyondi fire gusa wakazi kawe no gutumbereza imbere n'inyabu. Nigeze mubona mumbwira ahantu murigira mwumva ngo president yagonza akayabo, karamenya ko arenganye kakanyika. Mwabasazi na musaza tembera president je. Nigeze muvyumva mwege. Nimbwa zija mu rupango zikanyigira zikaryama. Shoferi nanje nabishobora, nukuri no yishobora. Ndabyumva nyine mfashe umuriro. Kandi reka ndababwiza ukuri, iyo hariko hararengana ibintu biryoshe, haryohe gusanzwe afise umunezero. Nivyo sivyo? Yosefu ayo makuru ntiyamuraba. Bazumva bageze kwa diregiteri wa prison, bati turondera umugabo yitwa Yosefu Hesha. Yosefu uti Imana uremeye mpe, urabyemeye. Rabasha yavugisha ukuri, nawe uri mu gasho wapfunzwe na Potifari atwara ingabo. Kaza wumva ngo ku muryango urondegwa n'imodoka zivuye muri presidence tudahendanye, ni wava usanga wagize bya bindi. Ndabeshe bati bariko barakurondera, bati murondera nde? Yosefu mwihenze, mwamwitiranije. Je sinitwa Yosefu, burya kuba mama bari barihenze kuri karangamone wanje. Aragenda jugumira kuni kimana igiye kugutabara, igutabara aho bidashoboka, aho utabona inzira niho Imana igiye kugutabarira. Arajugumira ngo ageze ku muryango azabona batanguye kugira gutya. Nta byazi nimba bakurayo gute, nimba bagira gute, ni umusivire. Azi ngo baragira gutya, ntazi yagiye abona abagabo bakoroka, zimwe ziri ngaha izindi ngaha, azabona bagira gutya ati nyakubahwa.
Yosefu ari mubi, ari mu nzozi, ngorera ku muntu ngo ivyo Imana igiye gukora bigiye kugucanga, bigiye kugucanga, bigiye kugucanga. Uzokwibaza kuri kurarota, uzokwibaza kuri mu nzozi, ariko ntabwo ari inzozi, ni Yesu aguciriye inzira. Ntabwo ari inzozi, ni